igituma twaje kugirisha runo ruganda biri mu kazi ka misi yose dusanzwe tujejwe, akazi kajanye no kumenya ivyo abanywanyi bacu bifuza, navyo ntushobora kubimenya mutaganiriye utabumvirije. Twaje rero kugira ngo tuganire n'abanywanyi bacu bava mu ntara za Gitega, Muramvya, Mwaro, Karusi na Ruyigi, kugira ngo twumve ibikorwa vyacu ingene baba babishima canke banabigaya, duheze duhereko tubakorere ivyo bagomba kugira ngo tubanezereze, cane cane mu gukosora ivyo biba bitagenda neza. Ikindi catumye tuza ngaha, haraheze umwaka twuguruye ishami ry'iki kigo turongoye hano i Gitega, n'akaryo rero ko kuganira n'abanywanyi bacu n'abo dukorana bose kugira ngo tumenye ko ihangiro twari twihaye igihe twaza kugurura iri shami ryo ngaha i Gitega ko twoba tutarishitseko. Nimba twararishitseko twongereko, tutarishitseko naho turabe icatumye tutarishikako, dukosore kugira ngo dushishikare kunezereza abanywanyi bacu. Cane rwose twasanze twararishitseko kuko kiriya gihe twiha ihangiro ryo kuza kugurura ishami ngaha i Gitega kwari kugira ngo icambere tworohereze abanywanyi twari dusanzwe dufise bava muri izi ntara zegereye Gitega, kuko bagiye kugenda rurerure bamaze Bujumbura kugira ngo bashobore kuronswa ingurane, bikabavuna, bikabafata umwanya munini, bikabatwara n'uburyo bwinshi. Ico rero caratorera umuti kuko izo ngurane ubu barashobora kuzisabira ngaha nyene i Gitega kandi bakazirongera ngaha nyene i Gitega batarinze gukoresha umwanya munini n'uburyo bwinshi. Ikigega kiriko kirakura, twasanze hariho ibikorwa bimwe bimwe bitudakora kandi bigatuma abanywanyi bacu batoroherezwa. Naco gituma mbere twaciye dutangura gukora ibikenewe vyose kugira ngo dushobore kugurura ibanki izozoba ijejwe uburaro mu Burundi, ico twita Banque de l'Habitat du Burundi. Iyo nayo ikaba izotangura gukora aho bukera mu 2021. Ibikorwa imyiteguro yo kugira ngo iyo banki ishobore kugurura ubu bisa n'ibiriko birahera kuko ibijyanye n'amategeko byaraheze, ibijyanye n'inyubako byaraheze. Hasigaye rero gusaba uruhusha mu banki nkuru y'igihugu kugira ngo izi turabire ko twabikoze neza, iziduha uruhusha dutangure gushobora guha ingurane abanywanyi n'ayandi maserivisi yose bakenera azotuma mbere boroherezwa kuruta uko byahora. Iyo twimirije gukora nk'uko nabivuze, ni ikintu kijanye no kubaka ibikorwa bijyanye no kubaka amazu azoba azimbutse, ibi twita mu rurimi rw'igifaransa logement social. Ivyo turiko turabikorana n'ikigo Obuha gisanzwe kijejwe ibikorwa byo gutunganiriza abenegihugu mu bijyanye na viabilisation no kubaka amazu. Ibyo bikorwa navyo nyene bigeze kure, twaramaze gusinya amasezerano, leta iriko iradushigikira kugira ngo dutangure kubaka ayo mazu vuba aho bukera mu mwaka wa 2021. Amazu azokubakwa hakoresheje amafaranga azimbutse, bikazotuma abanywanyi bacu bashobora kubona amazu ku giciro gito. Kamo twotera abarundi bose mbere n'abanyamahanga bari mu Burundi nuko bomenya ibikorwa dusanzwe dukora, kuko ari ibikorwa bisanzwe bifitiye akamaro abarundi n'abanyamahanga ba mu Burundi kanini, bafitiye akamaro kanini. Twarabonye ko hariho rero abatabizi, abatazi ko ivyo bikorwa biriho. Dusanzwe dutanga ingurane kandi zizimbutse zo kuriha mu gihe kirekire abantu, bigatuma bashobora kuronka amazu yo kubamo batavunitse cane. Mbere abakeneye amaparisere nabo nyene bakayaronka, abakeneye kwagura amazu babamo nabo nyene bakaronka amafaranga yo gukoresha, abakeneye kuziganya kugira ngo bitegekanirize kazoza bakaziganya, mbere bazoshobore no kuronka ingurane atangwate zirinze gusabwa canke se tubasize mu migwi ya twita collectif kugira ngo bashobore kuronka ubwo buryo bwo gukoresha
badasabwe ingwate kuko ari cyo kibazo gikomeye abarundi bakunda kugira. Ivyo rero twaramaze gushiraho integuro imeze neza ishobora gutuma abarundi baba mu bisagara bitandukanye byo mu Burundi bashobora kuronka amafaranga yo kubaka amazu, yo kugura amazu, yo kugura ibikoresho byo kubaka cyangwa se kugura ibibanza byo kubaka mu buryo butatuma bavunika